iyo dushitse i Burundi dukunda kugira ibibazo mugasanga impapuro turiko turarondera zifata igihe kirekire kirengeye kwa ruhusha baduhaye hano, bikaca bitugora ukuntu dushobora kuvayo tubitunganije kandi bisaba yuko ariko nyine dushobora kwishiraho byo tubitunganye. Rero twashaka gusaba nyakubahwa ambasaderi, ikibazo nagomba kubaza ndacerekeza kuri airport y'u Burundi. Mu by'ukuri muzodushikiririze iki kibazo kuko abantu benshi bavuye hanze iyo hageze igihe cyo kwinjira cyangwa cyo gusohoka barahura n'ibibazo byinshi cyane kuri airport y'u Burundi, cyane cyane wa muntu w'akazi muri leta aha yica babandi yagiye gufasha abanyagihugu aho mwodufasha naho gandi baba bavuye hanze keshi twebwe kenshi ukoresha umwanya utaye umwanya uba wishe byinshi, so n'abari abantu babatubwirire bareka kwica imyanya y'abantu yicaye hajya kugira asapotinga bene gihugu. Ndenda afite ikibazo nibaza ko gishobora kuba gihanze abarundi benshi bari mu gihugu, kandi nibaza ko ari ikibazo cyo gitwaye nk'imyaka 3 canke kuri 4 kijanye n'ikintu kijanye n'igitoro. Umuntu agiye mu Burundi ni kihasa c'amaviza how umuntu asajya kuri airport nyene yashitse ko turi abarundi bacharginga amahera y'iviza na wakati tuko Warundi, ico ni kimwe kandi kindi ko bacharginga mu manyamerika basi ndavuga ati niza n'amarundi. Telecommunication mu gihugu cy'u Burundi uri kurabiraba uvugana nawe wese arakubwira yuko hari kibazo cha network ku bantu usanga batuye muri, ariko mu gihugu cy'u Burundi turakunze kubona ku ma ofisi kanaka iminsi yose hamatonze umurongo w'abantu, ugasanga umuntu agiye gusaba service ku biro kanaka ayitondeye kuva ku wa mbere gushaka kwa gatanu, akazotondera ukwezi kwa mbere, akazotondera amezi 6 kandi adasiba. Urumva uriya munyagihugu nta kintu agiye gukora, ntagiye kurima kugira ngo arihe tax yinjire muri leta. Ico nakindi ngo tudushikira ngo tudutangira hari imbere kugira ngo system y'ukuntu ubuzi bukorwa ihinduke kugira ngo tuje muri ya mbono mwavuze y'iterambere. Iyo utuzanya ari 3 canke 4 canke 5 obeyere iragusaba tax, itagusabye tax naho bakagerageza uburyo utegerezwa kuraba ico wobaha kugira ngo bakurekure urengane, kandi kenshi iyo ako kantu tagatanze kuko ntituzogira iterambere mu gihe umukozi wa leta yinjira mu biro amasaha 8 akora agatatungabirije abantu 2 gusa, hanyuma ukwezi guheze akaca ahembwa adakoze. Nitwa Nikora Nkurunziza, ndagira mbangutse ndashima urugendo, ndashima banyakubahwa ko mwashitse ngaha kutugendera kuva mu 2007 atwari yuko iki gihugu caremeye ko tugirana imigenderanire. Mwakoze gushika uno munsi rero n'umunsi w'imbonekano. Akabazo kanje ka mbere 65% n'ugwaruka mu gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi. Turiko turakurikirana twumviriza amakuru turumva ko bariko baraja gukora imirimo hanze. Nziza cyane ko igihugu kiriko kirabaronderera ubuzi kugira bagwanye agashomeri, ariko muri ibi by'imbona kazoza 40 igihugu cifashe mu 60 igihugu biteye imbere, ntimubona yuko ugwaruka ruzohava rusuma rukagumiza hiyo utwo basumye? Mbega hoba hari ico leta iriko irakora kugira ngo abo baja gusuma batahukane impamba canke bagaruke guteza imbere igihugu cyacu? Akabazo ka kabiri ni gisabo, banyakubahwa mwakoze kuza aha nk'uko mwabyumvise
muri iki gihugu cya Australia turi abarundi benshi cyane. Hari abamaze igihe batarasubirayo, tutarasubirayo, hari abatazi iyo baja niyo bava, hari abavuye ruguru bavuye mu gisagara. Ariko hasi wacu amazi arashuha ntibagira ibumbeho. Banyakubahwa mfise igisabo aho mugeza canke mudushikirire ababijejwe, turabona yuko ejo canke hirya ejo abarundi tuzotahuka tugasazira nk'iwacu. Nagomba rero nsabe igisabo canje mugende mudushikirire n'icubahiro se barundi muti barasabye agatongo kaba ahantu habona. Urabona nk'abakuriye ruguru, nk'abavukiye ruguru, nk'abatazi niyo bava, hari nk'agatongo naho kuba akantu k'imetero 10 kuri 10 kugira ngo ejo canke hirya ejo uzoshaka gutaha aronke ahaza gushira agasara. Ivyo rero tubisabye nk'abarundi, tubisabye nk'abasabira abana bacu n'abandi bose. Murakoze cyane. Ico ni kibazo ca kabiri. Ikibazo ca gatatu, hari avuze yuko Imana yadufashije kandi turashima dufise ubwene gihugu bubiri. Banyakubahwa mwanatubariye yuko pasiporo ziragoye hazumutanga aho musanzwe mwicaye hari cicaro, ariko turasaba turabona ko ibindi bihugu bishika bagatangira pasiporo hanze iyo bari kumbure haba mu Bushinwa, haba muri Canada, ibihugu kanaka. Mudushikirire ababijejwe canke namwe mu bikorere ko umunsi umwe tuzorumve pasiporo y'u Burundi itangirwa mu mahanga. Murakoze cyane. Ikibazo gikurikira ni ikibazo, urabona ko twese turakuze, turafise n'abana, turipfuza ko umunsi umwe se barundi yoshika tukamubona kugira ngo ntituzopfe tugwaye amaso, kuko ngo wabonye se barundi ntagwara amaso aje kugendera aha mumushigikiye mumuherekeje tumubone tumwiyongere natwe tutaguma tumwumva ku majwi. Ndumva ko n'ibindi bihugu abigendera kandi agashika. Rero ico kintu muzokimudusabire azoshike ngaho umunsi. Yego, murakoze cyane. Ikindi kibazo mwatubariye ubuserukizi mwakigarutse ko sindagaruka ko cyane, ariko nimugishire muri gahunda umunsi umwe muri Australia tuzore dufise ubuserukizi konsila generale nkuko mwabivuze, ariko twivuza ambasade imwe ikaba mu Bushinwa iyindi ikabaha nkuko bose bivuze, hari ibyo tutashobora gushikira hariya si hafi. Hariho abakuze muri twebwe, hariho abakiri bato, ariko mudushirire ambasade ngaho umunsi umwe izo bitwegereye turonka ivyo dutegerezwa. Murakoze. Ibibazo vyanje vyari vyo. Murakoze cyane. Naka kantu karanyoheye sinari bwakabona. Dushimye iteka muduteye kuba mwatugendeye muri kino gisagara canke muri kino gihugu ca Australia. Hanyuma ndafise ikibazo kimwe nagomba kubaza. Ikibazo nagomba kubaza ndacerekeza kuri airport y'u Burundi. Mu by'ukuri muzodushikiririze iki kibazo kuko abantu benshi bavuye hanze iyo hageze igihe cyo kwinjira cyangwa cyo gusohoka barahura n'ibibazo byinshi cyane kuri airport y'u Burundi, nka cyane nk'iyo umushinga ntahe yasumye agahuzu asumira umukenyezi wiwe. Dufate nk'akarorero, urabona nk'akajya gahuzu ujya mu mama yambaye ujya kajya keza, hano kajya gahuzu nta gahari. Rero kugira ngo abegwe nko kujya tugenda kugasuma hariya. Rero iyo utuzanya ari dutatu canke tune canke dutanu, obeyere iragusaba tagisi. Itagusabye tagisi naho bakagerageza uburyo utegerezwa kuraba ico wobaha kugira ngo bakurekure.
urengane, kandi kenshi iyo ako kantu utagatanze kenshi n'umuzigo wawe urahasigara kubera ko utari busibe gufata urugendo, uraheba nyene ukabandanya. None rero twasaba nyakubahwa muserukira Uburundi hanze y'ikindi gihugu, aka kantu muzogende mukatuvugire hariya, kuko igihugu cy'u Burundi turagikunda, hariya ni muhira ntitworeka kujayo. Hanyuma ikindi nacyo nagomba mbaze, nukuri mwatubwiye ijambo ryiza ry'inkoramutima, kuko bamwe twakuriye hanze y'igihugu, tubakira ingo hanze y'igihugu, dufise abana batanditswe mu gihugu cy'u Burundi bari hanze y'igihugu. Rero hari ijambo mwavuze ati kugira ubwene gihugu bubiri cyaciye kinkora mu mutima, kuko ivyo ntibironka bose. None twebwe ko dufise ako karyo, nta kuntu mwotunyarukiriza uburyo bwiza bw'ukuntu aba bana bacu bomenywa na leta y'u Burundi, kuko tumaze kubakira ingo hanze ntabwo dufise ama certificate ya mariage yo mu gihugu cy'u Burundi. Rero bajya abana ntaho bashobora kwandikwa kubera ko s'abarundi, ariko kubera ko boronka ubwene gihugu bubiri, ako karyo n'ukuri muzotusabire ukuntu byogenda ngo binyaruke kugira ngo twandikishe abana, kuko n'abarundi muzoba mukoze. Imana ibahezagire. murakoze cyane. Ikibazo kimwe ndagomba kuvugira ni ikinyene cyo kuva ngaha umuntu agiye mu Burundi, ni ikihasa c'amaviza, how umuntu asajya kuri airport nyene yashitse ko turi abarundi bacajinga amahera y'iviza na wakati tuko Warundi. Ico ni kimwe, kandi ikindi ko bacajinga mu manyamerika basi ntiravuga ati niza n'amarundi. Ikigira kabiri, ico ni ikibazo ariko ntikibabaje cyane. Hari ikibazo jewe cambabaje, ndaheruka kugira ibaka ndagana mu Burundi n'inkanda vuga sindari ndahazi, sababu abantu twavukiye uko ngambo uko, and then tukagenda mu Burundi ugasanga hari ibintu kanaka ugiye wishimye ubona ubwo Burundi, ugasanga hari ibintu kanaka bimeze nk'imitego kwa kweli si vyiza. Ikintu cambabaje ni ku mabenki, ariko nsanga kumbe ico kibazo kigenda kwiba mu ma service menshi yatandukanye. Hari abantu wasanga baragenda ku mabenki ugasanga amahera nayiwage agiye gusohoza, harafa amahera ntibayamuhe. Ikintu sasa kibabaje ni uko uyu muntu yahawe akazi, ari hagiye yavuye muraziye ku kazi, yasize familia yanje muhira, yagiye kupambanira ihari familia yisurvivinge, but burya yagiye gusoza amahera yage ntayarose, kandi yasize familia muhira. Umunsi yose ndagenda at least akarima, uwo munsi ntiyarimye, amahera yagiye gusoza ntiyarose, which means a planning yindi day umunsi wundi agende back kuri posta, sijui posta office hivi. So buboneka ariko araruzinga umwanya, ukuta umwanya utana ibintu byinshi. Familia yawe iriko irasafaringa, ica gutwaye ntiwakizanye, kuvuga ati wagize ikivi cyo kurima ntiwagikoze, wa muntu yahawe akazi muri leta aha yica babandi yagiye gufasha abanyagihugu, aho mwodufasha n'abandi baba bavuye hanze. Kenshi twebwe kenshi ukoresha umwanya, utaye umwanya uba wishe byinshi. So n'abari abantu babatubwirire bareka kwica imyanya y'abantu yicaye hajya kugira asapotinga bene gihugu. Murakoze. murakoze cyane. Sawa, murakoze. Ku mazina nitwa Harumukiza Norbert. Nanjye sinota kubiri no gushima ku rugendo mwagize muri kino gihugu cyacu cya Australia. Mfise utubazo tubiri. Ikibazo cya mbere, nyakubahwa ambasaderi, nk'uko mubibona hano, murabona ziriya ntebe ziragaragara, bisigura ko abantu hano barakora cyane. Kuba intebe zigaragara si ukuvuga ngo niko bagavye, niko bari ku mashifti. Rero ikibazo nashaka kubaza hano, hari igihe umuntu aronka agafaranga
nk'uko mwatubwiye akifuza gukora proje mu gihugu cyacu twaje tuvamo, hanyuma iyo agiye nk'akarorero akagura nk'iparcelle, hariho ibyo bita transfer kugira ngo ive kuri ujya muntu yayiguriye ije kuri uyu ayiguze. Iyo tuvuye hano turasaba uruhushya ku kazi, bakaduha iminsi kanaka dushobora kumara kugira ngo dusubire ku kazi. Ariko iyo dushitse i Burundi dukunda kugira ibibazo, mugasanga impapuro turiko turarondera zifata igihe kirekire kirengeye kwa ruhushya baduhaye hano, bikaca bitugora ukuntu dushobora kuvayo tubitunganije kandi bisaba yuko ariko nyine dushobora kwishyiraho ibyo tubitunganye. Rero twashaka gusaba nyakubahwa ambasaderi ko leta y'u Burundi yodufasha ikatworohereza, nimba byoshoboka ikagabanya umuzunguruko w'ubwo ngo turonke izo mpapuro. Hanyuma ikindi kibazo dukunda guhura nacyo, murabizi igihugu kenshi kikunda kuduza ubutunzi buvuye mu matagisi abenegihugu bariha, ariko mu gihugu cy'u Burundi turakunze kubona ku ma ofisi kanaka iminsi yose hama hatonze umurongo w'abantu, ugasanga umuntu agiye gusaba serivisi ku biro kanaka ayitondeye kuva ku wa mbere gushaka wa gatanu, akazoyitondera ukwezi kwa mbere, akazoyitondera amezi atandatu kandi adasiba. Urumva uriya munyagihugu nta kintu agiye gukora, ntagiye kurima kugira ngo arihe tax yinjire muri leta. Ico nacyo nyine ngo kidushikira ngo kidutangira hariya imbere kugira ngo systeme y'ukuntu ubuzi bukorwa ihinduke, kugira ngo tuje muri ya mbono mwavuze y'iterambere, kuko ntituzogira iterambere mu gihe umukozi wa leta yinjira mu biro amasaha 8 akora agatatungabirije abantu 2 gusa, hanyuma ukwezi guheze akaca ahembwa adakoze, leta ikiguma ihomba. Ico nacyo mwogegeza kitubwira abari hariya kugira ngo bikebuke, nk'uko mwatubwiye ko duteje gukora cyane. Hanyuma akabazo ka kabiri ko ngira ndangirize ko mwatubwiye yuko leta iriko ishira ingufu cyane mu burimyi, ariko tuko turaraba dufatiye akarorero nko mu gisagara cya Bujumbura, turabona hari ibiyaya uva i Bujumbura uja za Bubanza mujara za Kibira hariya, iriya twabonye ko yari isi ndimwa, ariko ubu tuko turaraba tubona iyo si ubu yose iba yuzuye abantu, kandi turazajya mu misozi ihanamiye Bujumbura hatarimwa haragaragara. None nta kuntu leta ari kwiyumvira iriya si ndimwa tukayibungabunga kugira ngo izo dufashe mu kuduza ikirimo, hanyuma igategura ukuntu hajya mu misozi abantu badashobora kurima akaba ariho abantu duca tuba utwo tuba twofise. Murakoze. Genda afite ikibazo nibaza ko gishobora kuba gihanze abarundi benshi bari mu gihugu, kandi nibaza ko ari ikibazo cya gitwaye nk'imyaka 3 canke 4 kijanye n'ikintu kijanye n'igitoro. Hari ukuntu mwozoshobora igitoro, hari ukuntu mwozoshobora gutanga uburenganzira ku bantu bikorera utwabo, igitoro kigashobora kuba corahurwa na leta, hanyuma abaguza tunga bakaza bakakirangura bakagica ama petrol station kugira ngo abanyagihugu bakwirwe, kubera bijya bashaka gusubiza igihugu inyuma gatoya. Ariko nibaza yuko ubwo burenganzira nabo baguza tunga mubahaye ubwo mubemereye mukabaha izo mpusha zo kuba bokorera mu gihugu, yuko byoshaka gufasha mu gukuza ekonomi. Ikigira kabiri ni ikibazo kijanye na telecommunication. Telecommunication mu gihugu cy'u Burundi uri kurabiraba, uvugana nawe wese arakubwira yuko hari ikibazo cha network. Ku bantu usanga batuye muri bihugu by'abazungu benshi ngaho bwikubabaza ubuzi bwabo buri mu matelefone. None hari ikintu mwozoshobora gukora cyangwa mukarekana abanyamigambi ku buryo bashobora kuduza cyangwa kubaka amatawa ya telecommunication
aho bishobora gukora mu gihugu cyose, aho bitazashobora kugura umuntu ku bijyanye na communication. Byari ibyo bibiri, murakoze, tugira amahoro. Ndabakengurukiye rero ku bibazo mwashikirije, ibibazo ndabirabiye hamwe byose mbona ukuri byubaka, ibibazo hamwe n'intererano, mbese ntabwo ari ibibazo gusa. Mwavuze inyigisho z'ikirundi ko mukeneye ubufasha kugira ngo n'ukuri ndabateye intege. Ibi bintu bijyanye no kwigisha indimi, akaranga ni ikintu gikomeye cyane. Mu bindi bihugu bimaze kuba bifise uko byifashe, bamaze gutera imbere, twebwe turacyari ko turirondeza, hariho urwego tutarashika ko mu bijyanye n'iterambere. Indero yabo cyangwa ibindi bakora babifatanya n'ururimi, bakakubwira bati naho tuguha, hari ibintu bita scholarship, donc gufasha abantu kwiga, bakubwira bati uraje tuzokwigisha, ati mugabo umwaka wa mbere uteza kuzana kwiga ururimi rw'iwacu. Ibyo birahari mu bihugu byinshi. Yego, aho uzosanga ibyo uzoca umenya, iyo ni indicateur y'uko icyo gihugu kiba kimaze gushika ku rugero rw'iterambere rukomeye. Bakubwira bati banze wige ururimi rw'iwacu, ariko rusa ururimi gusa, burya ururimi si ibyo kuvuga gusa, ururimi n'akaranga burya birajyanye. Nitwagera ahantu natwe twigisha ikirundi, tukigisha abadukomokako ikirundi, eka mbese n'abandi bo mu yandi mahanga tukakibigisha n'imico yacu, tuzoba turi ko turashinga icumu mu mashinga. Kandi nibaza yuko iyo ari iragi ry'abasokuru bari barabitubwiye bati shinga icumu mu mashinga, hariya bari babivuze, nuko rimwe rimwe tuba tubagaba tutagomba kumvira abasokuru bacu. Nuko rero imfashanyo muba mukeneye muze mumbarire, nuko mubona yoba itunganije, tuzoza tubiganire turabe, ariko icyo wonye nta kuntu na kumwe leta itogishigikira. Ncangira ko namwe yavuga bimwe by'ingoma n'ibindi, kuko bifatanye n'ibintu by'akaranga. Ibyo byose bijyanye n'imico n'imigenzo n'akaranga, leta y'u Burundi irabishigikiye. Bari abantu bavuze b'ingoma n'iki nabo nyene tuze tuvugane turabe nyene bari babitunganije, turabemeye yuko tuzobashigikira kugira ngo impusha zose zikenewe ziboneke, kugira ngo izo ngoma muzizane ngaha muzivuze, mugani uraho mukuri ibisigo ngaha mu karere. Ingoma z'Uburundi aho zivugiye ibisigo birahunga, birataramuka. Uko n'ukuri abasogokuru barabizi, barabivuga kandi ni kuri. Uburundi aho bavuga ingoma z'Uburundi, abantu bose begereye muri iyo micungararo barabamenya Uburundi, baca baja ku ikarata kuburondera, nubwo bitoroshye bose babanza kurondeza cyane, mugabo baraburondera bakabubona bati Uburundi twabwumvise. Nta muntu yumvise ingoma z'Uburundi ashobora kwigirisha ngo nta kintu yumvise, ntibishoboka. N'akaranga gakomeye cyane, kandi twebwe twambaye ikirezi ariko ntituramenya neza ko cera. Ni ukuzivuza kabisa, abantu bakavuga bati nibyo ahaciye Abarundi. Yego, uko ni ukuri. Ingoma rero impusha zose zikenewe zizoboneka, icyo ntacyemeye. Mwavuze ngo nibyo nabyo, mwavuze ngo nibyo ngo ninagaruka muze mumvugirize, ariko nanjye ndi mu bandi bose n'Abarundi bose n'abandi, ariko si jewe jenyine, n'abandi bose muze yego mubagirire neza, bamererwe neza, bahonje kuri ubwo bwiza bw'Uburundi. Nikora Nkurunziza nawe yabagije ko hariho abantu bagenda kurondera gusuma mu mahanga, ugwaruka, ati mbega none ubwo ntibasuma bimenya, ubwo barataha bakamenya imiryango. Ego ni ukuri ibyo tumenya bidushikira, abantu bagenda hanze b'Abarundi ni ukuri barakora kandi birahindura cyane imiryango. Ni ukuri simvuze ngo ntawe ushobora kubamwo umwe n'uwundi w'ikigaba, mugabo benshi muri rusangi turamaze turavye
ibitigiri cyane cyane duhereye kuko byaramaze igihe ibyo kuja kuyisumamwo abantu bagenda mu kinyegero, hanyuma turavuga tuti ibi bintu by'ikinyegero bihagarare nka bimwe nababwira, duca leta irashyiraho ingingo y'uko hashyirwaho ama ajansi abitunganya neza, mugabo twabanje kugirana amasezerano n'ibihugu bimwe bimwe vyemera ko bishobora kwakira abo bakozi, hanyuma ayo mashyirahamwe agaca agirana amasezerano n'ibyo bihugu, tugaca turungika abakozi bakagenda ku mugaragaro, tukabacira n'inzira z'ingene abakeneye kurungika amahera mu gihugu boshobora kuyarungika. Ivyo rero birakorwa kandi muri rusange n'ukuri bimeze neza, abantu benshi barashima. Gusa sinzi ko ari bose, mugabo ashobora kubaho umwe n'uwundi, ariko muri rusange n'ukuri iki gikorwa kirafitiye akamaro igihugu kandi imiryango n'ukuri irahatorera akoyoko. Hanyuma yavuze ikijyanye n'amaparisere yo kubaka ku bijyanye na diaspora. Ntabwo ari diaspora gusa, abarundi bose bakeneye kubaka hariho uburyo bacamwo, ariko n'ubu buryo bwa diaspora nibaza yuko abari baragiye mu ikoraniro rya diaspora riheruka barabisiguriwe neza ingene bashobora kuronka amaparisere, mugabo berekanye ibintu by'imigambi bagomba kuhakorera. Ibi rero birakorwa avuga yuko afise umugambi mugabo akaba akeneye parisere yo kubaka cyangwa kugira gute, nibaza yuko arashobora muri bijya navuze yuko ashobora gushikira amaserivisi abijejwe, abonye bitamworoheye azoheza aduceko atubaze duheze tumusabire umubonano, agende abonane n'ababitunganya ababwire umugambi wiwe, barabe yuko uri mu rutonde rw'imigambi basanzwe bahereza amaparisere, kuko ariko icyo nababwira ntanagwiriye cyane mugabo araboneka. Na cyane cyane hariho mfatiye ku kindi uwundi yabajije ati mbega ko baguma baza baragomba kubaka mu kiyaya batagomba kuduga hejuru ku misozi. Ibyo nibaza ko namwebwe mubizi, hajya ku musozi igituma abantu benshi batubaka ku musozi harazimvye. Inzu yo ku musozi ifise igiciro, yubakwa imwe yo ku musozi yubaka inzu zibiri zo mu kiyaya. Nibyo nibaro bisanzwe, wubatse ku musozi inzu imwe ukoresha amahera yubatse inzu zibiri zo mu kiyaya. Nicyo gituma rero abantu baca bashaka kwihinda mu kiyaya, ariko ingingo yarafashwe yuko abantu batobandanya bubaka mu kiyaya. Ibyo birazwi, murabizi, ndazi ko mumaze kuvyumva ku buryo bw'uko ari nabo bitanekereje, mugabo urumva nta kundi. Gusa no kubera yuko igituma byateye ingorane nuko abantu barawubatse cyane, ni ukuvuga igihe intambara ihagarariye abantu baciye bubaka ku muvuduko munini, barasumbya umuvuduko leta. Byasaba yuko leta iba yaratunganije ikagira bijya bita urbanisation, igaca amabarabara n'iki kugira yereka ahantu abantu bubaka. Mugabo ibyo bintu kubera leta yari ifise izindi priorite, abantu nabo bakeneye kwiyubakira, baciye bubaka n'ingoga, barasumbya umuvuduko leta, barubaka ahatubakwa ku buryo bw'uko rero nabubatse bakibagira no gusiga inzira aho bazoca. Bakahubaka batunze imoto, mu nyuma baguze imodoka bagaca basanga ntishobora kuhaca. Ibyo byarabaye ku buryo bw'uko mu nyuma byabaye ingorane. Ariko iyi mvugo ya urbanisation hariho umugambi wa leta, mugabo nabyo bizofata umwanya gatoya. Mugabo babaye leta yabanje kubirafatira aho bigeze, irahagarika abantu kugira ngo ahubatswe mu kajagari babanze bahaca amabarabara. Ingingo niyo babanje guhagarika daboro, hama babanze baca amabarabara hubatswe mu kajagari, hanyuma ahandi bace bashyiraho indinganizo z'ingene hotunganywa neza. Intumbero nuko imeze muri kano kanya, ni ukuvuga yuko amaparisere rero araboneka bukebuke. Ariko rero uruhande yaho hariho n'undi mugambi mwiza w'abantu bariko barubaka. Harimo n'umuntu wo ngaha muri Australia, muri diaspora yo ngaha, yitwa Fabrice, kira muramuzi
nawe nyine arakorera cyane muri icyo gisata bo ukuntu akora wumva je nabyo nzi mugabo ni umuprive yikorera yego ariko arafasha abatari bake murashobora kuzomwegera mukamubaza akabaha ibyiyumviro mukumva musanze ibyo akora hari icyo byobafasha mukagira arafasha abantu batari bake ariko rero n'abandi ariko barakora muri iyo ntumbero hariho ni banque de l'habitat umudeje wayo aheruka kuja kubisigura mu nama ya diaspora nk'iyi twagize mu Bushinwa ibyo burundi yarasiguye neza arabasigurira abantu kabisa arababwira n'ibyo banki ishobora kubafasha kugira bashobore kubaka iranavuga yuko iyo banki ifise amasite abiri igomba iritegekanya kubaka ubunyene vuba na vuba imwe aho bita muri Miroir n'iyindi ahantu kwibarabara utera uja kuri site y'ahantu utera uja ibubanza hirya yo mucarama ego sindabona neza na jewe sindashika aho hantu mugabo baravuze ko bafise projet nini deje wa BHB Banque de l'Habitat di Burundi kandi umugambi nibaza yuko namwebwe mushoboye nko kujamwo bewe barubaka hari ukuntu babitunganya nibaza ko bishobora gufasha ariko n'uwo bakeneye kwiyubakira akeneye parcelle yiwe nawe nyene uko nabivuze irashobora kuboneka kuronka pasiporo biroroshe mugabo ari uwo bagije ikibazo kijyanye kuronka pasiporo ni ibintu byoroshe cyane ariko ikibazo tugifise twari twanakivuze twebwe nk'ubuserukizi ntiturashika ku rwego dushobora kuzitanga ibi nabyo bifatanye n'ibindi bintu byinshi kandi ntimuze murabyibagiza burya rero ntibyoroshe mugabo intumbero irahari yuko twogira icyo bita digitalisation de service ni ukuvuga uno munsi umurundi aracyakoresha ikarata karangamuntu y'urupapuro urumva ni ukuvuga yuko abarundi novuga yuko tuheruka kugira rusasuma ariko ejo bundi mugabo ntiturashobora kuronka neza umwidondoro w'umurundi uwo ari we wese icyo ntiturashikako ariko iyo ntumbero irahari nimwabona umunsi muzobona tugize digitalisation tukagira carte d'identité biométrique ni ukuvuga iry'akarangamuntu iri mu mashini tuzoca tubandaniriza no kuri ibyo bya pasiporo ku buryo bw'uko winjije mu izina ry'umuntu baca bakumenya naka mwene naka ukuntu mwidondoro wose ni ukuvuga yuko nta busuma cyangwa trisheri zishobora kuhaba ibi by'amapasiporo mwebwe murashobora kuyisaba n'umutima mwiza mu ntumbero ijyanye no kubaka mugabo hariho abandi bazisaba mu ntumbero yo kugira nabi nk'ubu twebwe tubifise ikibazo mu gihugu cya Hong Kong Hong Kong ni intara ni igihugu ni intara yegamiye Ubushinwa Hong Kong rero uno munsi turafise ikibazo c'abarundi abantu benshi bagiyeyo bita abarundi barahonona n'uno munsi turahanzwe no kuraba ingene ico kibazo twokivamwo usanga abarundi agutelefona ngo nene agatanga kwandikira rero abantu baba batwandikira ugatanga kwandikira kugira ngo ni Murundi ngo yagize ibibazo n'iki yandika mu Congereza no mu Gifaransa ugaca uhindukiza ukamwandikira mu Kirundi uti namaki uti nimpore ntasubira kwishura abo barundi barahari abarundi barahari bose singuze ngo abarundi bose barazi Kirundi ariko hariho ikirundi gikeyi kabere mu muntu urumva baraziba dongo rero izi pasiporo rero muri iyo ntumbero turumva neza yuko mushaka yuko byoroha kandi natwe byoba byiza mugabo bisaba hari ibindi bisabwa hari itunganywa risabwa mugabo umunsi muzokumva habonetse carte d'identité biométrique y'akarata yakaranga muntu yo mu mashini tuzoba turi mu nzira nta minsi myinshi izoba isigaye yo koroherwa mu kuronka pasiporo kumbure umuntu ari muri Australia cyangwa ari sinzi ahari yego hanyuma yavuze ati umukuru w'igihugu
yosimbira hano akaza kubaramutsa. Yego cyo nibaza yuko ari icyifuzo cyiza kandi nta kibuza tuzobishikiriza hanyuma abishyire muri porogaramu yiwe bivanye n'amaporogaramu rusange aba afise. Yego kandi imigenderanire imeze neza nta cobuza ko ashobora kwashika, nta cobuza. Tuzogishikiriza rero iki ntaco no kwishurako ko jewe mbasivye ntunganya amaporogaramu y'umukuru w'igihugu mugabo jobubwira yuko abarundi abanya-Australia na cyane cyane abarundi baba muri kino gihugu ko bipfuza ko yobagendera kinzogishikiriza hanyuma nzoza ndababwire canke muzorindira gatoyi inyishu yacu. Kuronka ambasade muri Australia naho naco nyene ni icifuzo ciza kandi gikunze byo bari vyiza mugabo naco kiri mwitunganywa rinini yarijanye n'ingene ibikorwa by'ubuserukizi bitunganywa kuko kugura ambasade ntibyoroshe mugabo nkuko nababwiye yuko kuva twugurura twunga imigenderanire nta ambasaderi yari bwashike ngaho urumva umwe muzi nkaba nashitse murumva yuko biriko biraza biriko biraza kumbure ejo canke hirya y'ejo ibindi bizokurikira ibintu byose bifise ukuntu bigenda birakurikirana ariko bikunze n'ukuri naje ndabona yuko coba ari ciza. Ego njogishikiriza naco nyene nkuko nariko ndabivuga kuko ndumva ari icifuzo kigororotse. Nestor Barutwa nayo yavuze ku bijyanye n'ibitenge ati tugeze kuri aeroporo ibitenge zana ikori zana iki. Iyi ni ingingo nayo nyene yafashwe na leta ariko cyo ntategereye sinzi ko ari ibitenge bisohoka cyangwa byinjira je narinzi ariko ari byinjira bivuye hanze byinjira mu gihugu sinarinzi ko ari nibisohoka biva mu gihugu bigenda hanze nabyo ko ndabizi nta bitenge bisohoka mugabo none sico nzokibaza nanje biva i Burundi ntabyo narinzi mugabo ivyinjira iyo ngingo yo ndayizi yuko bafata yuko abantu bafise ibitenge birenga bingahe bitatu baba bagiye kudandaza. Urashaka kuba utagiye kudandaza mugabo biragoye ko ingene babimenya. Iyo ingingo yafashwe mu ntumbero yo kuraba yuko ubutunzi bw'igihugu bwo kwisununura kubera ari abantu baza barakora utuntu bacishije. Urumva rero ababikoze ku ntumbero nziza n'ababikoze ku ntumbero bose urumva bica bigore kuko biragoye kuraba mu mutima w'umuntu niho baca bafata ingingo bati ku bitenge bingana uko urengeje ibinye urabirihira. Iyo ngingo ndayizi ko irahari mugabo yafashwe muri iyo ntumbero ariko icyo c'abasohoka ntaco narinzi abinjira winjije ibitenge birenga bitatu urabirihira kubera bafata yuko ugiye kudandaza. Ego hanyuma abana bavukira hanze batagira ubwenegihugu bw'u Burundi kubera baba badafise amasertifika de naissance n'ibindi. Ikindi muri bimwe yasigura umuhanuzi muri ambasade yari yakivuze nibaza yuko ubwenegihugu ari uburenganzira bw'umuntu. Ni ukuvuga yuko twebwe nta bwenegihugu dushobora kuba umuntu abifitiye uburenganzira gusa hariho nk'uko yabibasiguriye hariho ibisabwa kugira uronke iki baragusigurira bati ni bya bindi nababwira muraca abo bose bari bafise ibyo byifuzo mushikirize umwe wese kuko intuga imwe yose y'umuntu usanga idasa n'iy'uwundi umva rero sino byishurira ngaha by'umwumwe mugabo muheze mukabibaza muciye kuri ijya ntuze twabahaye umwe wese ikibazo cy'uwiwe agishikirize n'icyifuzo cy'uwiwe
hanyuma tuje tumubwira tuti iki kirakunda kuri uru rugero cyane ntigikunda igikunda kandi tumusigurire igituma tuzobasigurira igituma kuko kenshi nibyo bibura kenshi abantu bakubwira ngo bishoboka mugabo ntibakubwira igituma bidashoboka rimwe rimwe biragoye ntibyoroshe ariko tugomba kubabwira tuti ntibikunda kubera ibi n'ibi suko hanyuma igikunda nacyo tukubabwire tuti iki kirakunda ariko usabwa kujyana kugira ngo dushobore kugira icyo tugufashije bisaba iki n'iki hariho n'ibyo duhora dusaba amahera makeyi ashika nk'amadolari 20 amasertifika mwamwe nabyo nyine nibaza yuko sinzi urwandiko ko mu rufise rujyanye n'ingene turihisha amaserivisi consulaire nza gusiga ndarubahaye nyine turihisha amaserivisi consulaire kugira ngo mumenye ukeneye iki inye uriha amahera angana uku n'ingene bayariha ikonte bayashyirako byose turaza kubimuha no abaserukira kugira ngo mu biganiro muzogiranira acababwira urutonde rwabyo n'ingene bigenda ariko urutonde rw'ingene bimwe n'ibindi bisabwa umwe wese azobyibariza aciye kuri rya nzira twabahaye ariko hari ikindi cyiza nagomba ndababwire turiko turategura sinoreka kubwira ntakivuze nubwo ingingo itarafatwa ariko tubishatse nta na kimwe cyo kwanga nuko turiko turategura yuko twogira ibyo twita sorti consulaire ni kuvuga tugashobora ubuserukizi buri hariya Beijing tukabarungikira umuntu ino akaza akamara nk'iminsi ingahe iminsi 3 iminsi 4 kugira ngo abantu baba basabye ibintu kumbure twaba tubona yuko bitokunda yuko tubibakorera turi hariya agaca zino hanyuma mugabo bivanye na programme azobagiye hariya gukora ibi nibi aha mu gisagara iki gutyo turategekanya kuzobikora kugira ngo dushobore kuborohereza ibyo turategekanya kuzobikora tuzobabwira ingingo neza niyafatwa mugabo iyo si ingingo turinda kujyana mu nama nshingamateka ni ingingo ifatirwa mu buserukizi aho naho urumva turahashika hanyuma tukabisabira n'uruhusha abaturongoye mu bushikiranganji kandi bigoye cyane byo ni ibintu byoroshye rwose turategekanya rero kujya bikora kugira ngo mushobore koroherwa byoroshye kuko nitwabona koko ko ibyo musaba ari byinshi kandi bisaba yuko tworungika umuntu tuzaja tumurungika abarundi hari kimwe umuntu yabajije nta abarundi bikandaza kukigaruka ko sindagize nacanditse okay abantu bagenda mu gihugu kumbure ntibafatwe neza witwa Ndayizeye Safinance yabajije ikibazo cya mbere babajije cyari kijyanye na ikibazo cya mbere sawa okay mwabajije ikibazo kijyanye na visa abantu bava ino bakagenda i Burundi hanyuma bagaca babasaba visa hanyuma iyo visa mbese bakanaca babasaba yuko bayiriha no mu mafaranga y'amanyamahanga nuko cyari kimeze ati ibyo none ibyo ni biki none muduha dufite ubwenegihugu bw'igice reka n'ukuri ubwenegihugu buruzuye kandi hariho n'uwabivuze kare ngaho ati igihugu cy'u Burundi kiremera ubwenegihugu bubiri ubwenegihugu bw'u Burundi n'ubundi bwenegihugu
ariko rero nagomba ndababwire sinzi mwebwe ngahanye hariho usanga uvuze nk'itelefone imwe ifite n'imihora nk'ibiri itandukanye, sinzi ko muri mwebwe bariho. ni ukuvuga iyo ufise rero ubwenegihugu bubiri, hariho ukuntu mu mibereho n'ibyo wemererwa hamwe n'ahandi bisaba yuko habaho sinzi ko noyita nka management y'ubwo bwenegihugu bubiri. ni ukuvuga yuko ngerageje kuvuga mu nzira irashya igororotse rwose, iyo uvuye ngaha ukagenda i Burundi ukoresheje wakigwa le service uronka cyane cyane ibyo bya visa n'ibindi bivana na pasiporo wakoresheje. ukoresheje pasiporo ya Australia mu kwinjira mu Burundi winjira uri mu Australien, donc winjira ufise akaranga k'umu Australien. ni ukuvuga yuko n'icyo gihe baca bagusaba visa bivana na pasiporo wakoresheje, kuko ufite pasiporo zibiri, sinzi ko mutegeye. ni ukuvuga winjiye mu Burundi ufise, ariko ntibinagoye kuko pasiporo bambe visa bonye bayisabira ku murongo, uca muri salo iwawe kuri interinete ubwo nyene mwako kanya gusa bwo baragusaba tudolari dukeyi, ariko nawe nyene turakeneye. tubonye babita ngo iki aba come from tumubonye mu diaspora turakenera yuko ariko bigaca mu muco, ntibibe ibintu bigize muzeyi, n'ibintu biba bigize. ni ukuvuga igiciro cya visa kirazwi, ni ukuvuga umuntu yinjiye afise pasiporo Australien arafise amahera akaba azwi, ntihagire umuntu avuga ngo yangwa arikore oya, nayo ni uko biba bimeze. ibyo rero kumbure rimwe rimwe ngira ni abantu ntibabasigurira neza, mugabo bivana na pasiporo winjiranye. ego kuko niyo stati uba ufise kandi ego mugabo wumva ufise nako kandi umva ego uragakoresha nyine. ego mugabo kuri icyo cya visa kabisa nuko bigenda, kutudolari mbe ni 80. ego ni 180, ni hafi 100, 99 pour un mois, amadolari 90. si kirenga kandi si make mugabo ibisanzwe. gusa nuko biba biri mu muco, umuntu akabikora bitunganijwe bidaciye ku ruhande, ariko nuko bimeze bivana na pasiporo wakoresheje. ego wumva ubonye ubona yo kuvuna uca uhindura ugatukoresha iyo yindi, bwa nayo hari igihe waba usanga hari ibindi nabyo bigiye bihinduka. urumva ni shwa, urumva ufite zibiri urahitamwo bivanye wowe n'ukuntu bibona n'icyo ubona bikorohereza. nyaza ko cyumvikana, urahitamwo urumva uko ubibona. hanyuma amabeyi nayo bavuze kugenda amaserivisi ukuntu atunganijwe, hari igihe umuntu agenda hariya umuntu akakirwa utariko n'iki nce ndakijyana na cya kindi umwe yavuga by'amakonje, ati turagenda hariya umuntu yasabye agakonje ugasanga agiye hariya baramutebeje ikonje rigateba rikamuhererako n'ibindi. ibi ni ibintu n'ukuri bitaryoshye, ntibiryoshye, ariko biri muri bya bindi nababwira tugomba kugira ingufu kugira ngo turabe ko byokosorwa, turabe ko byohinduka, kugira ngo abantu bumve yuko bariko barakorera igihugu, twumve ko turiko turakorera igihugu kandi duhembwa n'igihugu. ni ukuri n'urugamba turiko, ni urugamba rwo kugabanya abantu twita banzihemba. burya ubona bose ugenda muri serivisi bakagutevya kandi byari ibintu byoroshye,
hajya baba bariko baragomba kugira ngo wewe babyita ngo kwibwiriza kugira ngo urabe yuko ngo dosiye yawe yonyaruka kandi ari bari ku kazi batuze ku kazi kugira ngo bakore ibyo nyine ariko umuntu mbere kugira ngo bimwe bimwe bikosorwe turiko turaraba ingene amaserivisi ya leta yoba digitalize kugira ngo twinjire mu bintu ku buryo bw'uko n'umushefu ashobora gukontorora akamenya neza ibyakozwe n'ibitakozwe hanyuma n'utakoze nawe nyine tumenye n'igituma atakoze nibyo ni amahinduka turiko turakora kandi twifuza ko azoshika mugabo nitwashika ku kintu cya digitalization kandi kiri mu nzira kiriko kirakorwa gusa tugomba yuko haba digitalization hariho amaserivisi amwe amaze kubitangura mugabo ntibihagije kuko dushaka yuko iyo digitalization kiba ikintu kiri integre no gikuvura amaserivisi yose ntibibe ngo muri banki cyangwa ahandi bibe ibintu bikwiye hose nibaza ko yari nk'inkebuzo kugira ngo turabe twikebuke turabe nyine kwamerera amaserivisi kuko umuntu yaje agafata agakonje hama agasubira inyuma n'ukuri atakoze icyo yafatiye ikonje murumva yuko ari ibintu bitaryoshye mugabo kimwe dore dugerageza kubafasha twebwe n'amapropulation kugira ngo ushobore kubwira umuntu asigara agufasha ibicanye biriya mugabo urumva rimwe ntibaba ari byiza hari igihe usanga ni ukugerageza tukaraba tukamerera umwe yavuga aho abantu borima nta kivuze abantu baguma barima mu kiyaya ni ingingo zarafashwe zo kubakura zo kugabanya abantu bo kubaka mu kiyaya kugira ngo bubake ku murongo kugira ngo amasindimwa kuko ntanagwiriye ngira igihugu cacu murakizi dufise ibice abanyagihugu bashika 440 baba ku kilometero kwadrato mu gihe muri kino gihugu cyanyu mubayemo ari abantu bashika 4 ku kilometero kwadrato murumva yuko abantu bo ngaho bafite amatongo ibice 100 bisumba amatongo ari mu Burundi numva rero amatongo ari mu Burundi ni mato tutayatunganije neza aho urumva bica bigenda nabi cyane gusumba mugabo hariho intumbero ya aménagement du territoire kandi ishyiramo ibyo byose harimo n'uburyo bw'uko dukura abantu bari hirya no hino mu myonga kugira ngo baze baregerana bashobore no kuronka amaserivisi atandukanye begeraniye hamwe icyo twita ibigwati ariko n'ibintu bigenda buke buke kuko abantu ntibarabyumva neza abantu bose ntibashoboka babyumva ariko n'umugambi wa leta abantu baje kurondera ubuzima mu mahanga ko bamwe badakingiwe bihagije cyane cyane ugasanga bagiyeyo barahohotewe baragize gute ibi inye bavuga ko ntibirahera ariko biko biragabanuka kubera ingingo zafashwe n'uko aba bantu bagenda boca mu majansi kugira ngo ariko nubwo biruko hariho abakibandanya bagenda baciye mu kinywabi nababwiye abarundi sinzi ngo bamwe ngo twarabuze hero ry'imiti hari abantu bakigenda n'uwo bagiciye mu kinywabi nk'ubu unye tumaze iminsi dufise ingorane z'abantu bari mu gihugu ca Camboge abantu bari mu gihugu ca Myanmar abantu bari mu gihugu ca nde dufise amadosiye ashika ku nangaho amadosiye ngaho ashika kuri 6 nk'ubu dufise amadosiye ashika 6 y'abantu b'abarundi bari mu bihugu bya Myanmar n'ibihugu bya Camboge basaba yuko twobafasha kugira ngo basubire mu Burundi bagiye baciye ariko urumva baba bariko barondera ubuzima umva nta kundi turagerageza tukabafasha ibyo dushoboye kugira ngo batahe muhira ibyo tuteza kubikora ariko urumva ntibiba byoroshye mugabo kenshi baba baciye mu nzira abo benshi n'ukuri niba bagije aho baciye nk'abo bava muri za Myanmar za Camboge niba bagije aho baciye ntibakubarire bavuga uti mwajyanywe nande mwaciye ngo urumva ngo twebwe twari tujye ngo mu Bushinwa hanyuma ngo bashobora twuriza ngo imodoka ngo baradutwara ngo twigeze tumenya iyo tugiye
namwebwe bashaho tishaka kuvugisha ukuri turabizi yuko ubuzima bugoye kurondera ubuzima nta cyaha kirimwo mugabo muze muravugisha ukuri nuko urumva rero uwoba agize afise inshuti n'iki muze murabahanura bace mu nzira zizwi ariko nababwiye si kuba yuko uciye mu nzira zizwi udashobora guhura n'ingorane mugabo ingorane iyo uhuye nazo waciye mu nzira zizwi ingorane ziragabanuka nivyo duhanura abantu kugira ngo bavyumve hari abatarabitegera neza ariko tuguma dusigura yego no ngaha mu byo twashikirije umutware wo ngaha twarasabye yuko twugururira umuhora cyangwa amasezerano mu byo twamushikirije kugira ngo abarundi baze ngaha kwicira agafaranga nibacemera turakigenze neza kandi bazoze none yego kuko akazi karahari turabizi kandi n'agahembo mengo baragatanga amatwi adusumira nibaze yuko rero nibavyemera bakatwugura umuhora bizoba bibaye amahoro abarundi bazoza ngaha baca agafaranga hanyuma yego nibisanzwe nta cyaha kirimwo ari wavuze ibijyanye n'igitoro nawe ati mbeba bigenga abakorera utwabo nibubaha umuhora nabo bagashobora gukora ibijyanye n'urudandazwa ibijyanye n'urudandazwa rw'igitoro ni ibibazo koko hariho intumbero nyinshi ziriko zirafatwa n'icyo kirimwo c'abikorera utwabo mugabo ahanyengira nta komantere ndende nobigirako kuko nta ngingo irafatwa kuko harageragejwe ibintu bitari bike ariko n'ubu ntibirafata neza mugabo ikibazo nyamukuru kijyanye n'iby'ibitoro ni ikibazo kijyanye n'amafaranga y'agaciro tugomba rimwe kumbura kugisigura no kugitegera kutariko mugabo ikibazo nyamukuru gihagaze ku bijyanye n'amafaranga y'agaciro ko ibibazo byabaye byinshi ariko munkundiye nubabwira gatoyi kuri icyo n'ikiriko kirakorwa muri leta y'u Burundi ni uko kigomba gutorerwa umuti muri rusange ni ukuvuga gutorera umuti biriya cyangwa biriya ibyo byose by'ibitoro n'ibindi tugomba kubanza gutora nk'inyishu ibijyanye n'amafaranga y'agaciro kimwe mu bintu biriko birakorwa ni uko tworonka ibyo dushora mu mahanga kandi biriko biraza mugabo sumuti leta bikora amaji murayizi ingene abantu bakora amaji bagahindura inkoko bakayiha hari wavuze ibya telekome canyuma telekomunikasiyo abantu bashobora gushinga iminara ibinge ni ibijyanye no gutumatumanako nibaza yuko aba bantu nimba bahari muzece mubatubwira n'ejo bazoce bagenda i Bujumbura bababwire ibisabwa kugira ngo iyo minara bayishinge none imisozi mboza none urimuka nturimuka hariya mu kibira hariyo imisozi miremire nimugera hariyo umusozi muremure boshobora gukora iyo minara urumva aba n'abantu boza kugira ntuzeye ni ukuri nimba bahari ukabona koko bafise umugambi wo kushobora kuza muri Afurika mu Burundi n'ejo mubabwire muce mubatubwira muti karibu ego barahawe karibu bazana iyo minara duce tubereka aho bayishinga sibyo hanyuma tubashe koroherwa na ya marezo azaracikagurika ace agabanuka amera neza suko se turatelefona abavukanyi n'abagenzi n'inshuti n'abandi hari i Burundi byoroshe nibaza yuko bizoba bibaye neza sinzi ko noba nabiciye ko byose ibyo mwari mwashikirije ariko byinshi byari intererano n'inkebuzo muduhamagarira ko twokwikebuka ku tuntu tumwe tumwe kugira ngo
mu gihugu dushoboye kuraba ko twokosora bimwe bimwe. Sinzi ko hari ikindi, nimba ata kindi gihari nibaza ukongera noca subiza ijambo hanyuma nkongera nkabakengurukira kuko mwatanze intererano kuri zubaka, kandi nkako ndabona ko muri abantu bijunja n'ijambo, nta kuntu mwari kuvuga ibintu bitagororotse. Mukomeze rero kwiyubaka, mukomeze gutera imbere, kubera gutera imbere ntibigira iherezo. Umuntu ntawe ateye imbere, ndabona ko muri ku rugero rwiza, ariko gutera imbere ni byiza ko umuntu aguma bandanya. Tubifuje rero kumererwa neza, gutera imbere, kugira amagara meza, hanyuma mumaze gutera imbere ni naho mushobora no guteza imbere n'abandi. Mushobora guteza imbere n'abandi. Hanyuma twababwiye twebwe nk'ubuserukizi ntacyo tutazokora kugira ngo imigambi myiza mufise yo guteza imbere igihugu n'abenegihugu mushobore kuyishikamo. Hanyuma n'ibindi bibazo mufise biriya cyangwa biriya bisaba yuko umuntu yorashikanira kumbura aho mudashobora gushika byoroshye. Mvuze ngo mwahashika mugabo muciye mu buserukizi hari igihe bishobora kunyaruka gusumba. Twabemereye yuko ariho turi, tubandanye dukorana, tubandanye tuvugana, hanyuma dufashanye kubaka igihugu kimaze gutera imbere. Nk'uko nabivuze, mwishime kandi mwishimiritse kubona muri mu bacubatse, bizobaha iteka, bizoduha iteka twese. Nuko murakoze, tugira amahoro.